umva Bifes agiye kora na Niza remix haza kumukurikira ngo aza kumusanga handi kuri yuko ubu ntiziwiva neza ntizihura rero mugeze dawura rero Bifes nako ari umuntu niwo muntu wambe umva baye remix umva wiva ari Bifes wundi vraiment nawe Bifes umwiyumviriye ubuzi ko inyuma y'uhari abandi bantu nka babiri cyangwa batatu bamona baza kuzanana rero abantu baza kuzana rero baje Dramati kariyera harimwo ubu rero haza gukurikira Bifes ko atumvikana kandi nawe uza kwivuga ko Dramati kugira Dramati n'umuntu kandi hakuhomba Bifes wohomba Dramati n'umuntu shana kumwandikira ku idini no munsi akaza kwisha izindi Dramati ushaka kumubwira Dramati ari 20 cyangwa 10 yuko asho ukamuvugana kuri kunuku tuza kuvuga ku mugora dupange ngene twokora tubuhana amace ngire kunuku kubwo kamado kamubura buke kamubura kahindi 3 cyangwa 5 taramutora agazoca garuka après une semaine gobego byo bimeze gute ya comedy nigeze kurondera bamwe ngo ndamuhe idili hama ndamubwira ati jara umuntu yakuntumye kandi ni mu diaspora ashaka gushira inoti hasi kugira ngo uje kugira gute uje kuryosha mariage yiwe Loma keso arasoma message arahora ndongera ndamwandikira hello arasoma message arahora hello arasoma message arahora après 11 mois tukumva ko mwaka wari uhetse wewe ngona bro unasanga duhure ngo twicare ngahano ngo tuganire no je mugana byo ntabwo seriye birimo mais ça c'est du sérieux ona bro nashaka twicare tuganire fresh dagi kurengo ya mariage bimeze gute turahuye ngo ni gute fresh na bro message urazibonye wana kandi merci sana bana nagiwe sana kwa nyumviriye ko bimeze gute none oh my goodness urumva kuba disi nace namubwira baho nagenda muvuge nace namubwira my friend hari message gene kurungiki arara reba uyu munsi interval igihe nakwandikiye nuno munsi hezi missing ngaha urumva ko notegura mariage muri urumva ko iyo mariage ve mu diaspora yarindiriwe amezi 10 wanarunamye antu yetambana je swara murashaka gucamo mumenya wanarunamye na bya bintu vyi monami rero urumva no kwa Dramati c'est pas du tout normal kuba artiste je ndazi umu artiste yagira muhe collabo kandi ari muri management byamikomeye cyane bari no kumuhereza n'amahera menshi malheureusement baramuronde baramubura bakandika gasoma yishu kandi wa artiste hagaze ringe management ivuga ati turabivuyemo kende urondera undi muntu ibaze uribaze ico kiyo kende deja bagiye kurondera n'undi muntu batari bashize no muri programme ashobora no kuba nazimbutse kuri Dramati cyangwa ashobora no kuba nazimbye bakemera kuyamuha ko ravuga ati none ubundi ko yatugaye urumva nk'ico kintu ni hatari akuko bigenda kose mu artiste ari hambo atekereye na buke ni D1 gusa hama bandi burya na Bifes ntari hambo na Bifes ni sawa Bifes ni umurasta komaratana ama comment mu indundi nagira ndakumenyesha ko ari we mu artiste maze kubona muri groupe zose irimwo kandi n'abafana biwe harimwo abaheta biwe akabamwe n'abagenzi biwe akanishura kandi akanishura ni audio akaguha ahubwo je mfite ikibazo Bifes buryaye nakindi kinakora ntiyandika ama groupe nk'igihumbazemwo zose kandi azivugamo zose yego kandi nyinshi hako yandika arungika audio sinzi umuntu twaba twari kumwe umunsi yavuga ngo harango umuntu ngo yandungikiye audio ngo nibagiye kwishura imagine donc urumva aranabistoka mu mutwe ko hari umuntu ategezwa kwishura mugabandi bo mugabandi aranabyibagira nta gasanga yanabirenganya kigira reka tubandanye ariko katubamisha yuko tukiri mu kiganiro Desta Assise Samizi Black FM na kiganiro macoko ki Desta Assise Biggie tinye Desta na Rubambo turabiri hamwe rero ariko avuga kwa Edison yahoze ari kumena mukomba zo kandi mu nkundire Ding na Biggie twanze tuvuze kanu ka audio cyo twigarukira
nari kucyana n'ikibibwa y'abakima manda nasaba ijambo y'ikigabo sayi ikigore nkadumva ijambo ryanje niya mbuto itume kumvisa minda umwami dukamika rapi y'uburundi inkona y'umuziki sinogangwa n'ugifungi abarota kuba bami sibire mrote neza ndiringo tukakabeba kari kudatera kayabika icyanda. Wow. Mwavyumvise. hagiyemo n'utundi tuntu turyoshye tw'akabirya kwaje ako n'akabirya umutama ntuze hariya kiramani yoca kwica. Uyu munsi nyene mu gitondo uyu munsi mu gitondo hari hari mutama ndayahoze yavyutsa kwitaho kana ka video avuga ngo kano ka video kindi mushasha mukombozi Lucifer kamutorotse gute ko nisanze ari agenda gafise jenyene inyuma yafata imisaraba agira bongere ni muvyimbigwe munyumvira azohava yita gute ni bwana Ediso mukombozi rara baramubwira ati jewe ntunkanga ashandika avuga ngo Ediso ndayahoze wagakuyehe aka video kanje mari shime kataraka wa kera ngo naho biri uko sincika intege kuko meze nk'umuntu meze nk'umubu ku magara nta mugabo yo nkubita ikonzi meze nk'umubu ku magara uyu muntu rero dawe ngo tubandanye dufata imisaraba dusengera umuziki wacu umupira uri wanyu uyu muntu mukombozi umwe mu baririmbyi bakomeje dufise bambere babaho muvuga kidumu twaraduganye igihe tuzi Gitega mu modoka imwe twicaye ku ntebe imwe yavuye Bujumbura avuga gushika Gitega sinzi undi yambwiye ngo ageze hariya bamuhaye ngo ivyo gufungura ngarabira ngo mpindagara mpa n'uburobe baca mu indagazi inganuku baca mu burobe bunganuku kandi ngo vyarahezanye aya ivyo bamubesheye koze twagiye bimwe basaka kumeze aho usageze igihe siza kuvuga ibisaga byo ari ivyo babere Gitega mugabo oya si Gitega uko bavuga Gitega bavuga Gitega je makamba bwa undi mugenda haba flambeau dollar kiyagiye arage buzinga anya Gitega byo kiyo cabaye nuko twabuze ivyo kwiyarurira twaruza amaboko simbizi yo yarabivutse ivyo uko mwaraye mu cumba kimwe muri abantu 9 byo katavyo ratubwiye ahubwo je si muri gituma ateko arabitubarira musa riryamana kaje umwese turondere gasapi gasapi nta oya bajyanye nabaduze kandi ucibamenya gute kwa gasapi ni baryamyeyo ayagiye basadubina na ba face na baca barari bangahe ntabaya bose barahakwese baravuyeyo kubera nyene none baciye bararahe kandi aho bari bategekereje kurara umuririmbyi yagezeyo agasaba aca kiboro kimutembeza muri Chine hama bakamufaktira agakwa kwiruka ninde muri Chine cyane hariho ibi mask biri hariya muri ya hotel bimeze genre mezuko bitembereza abantu kuri yakuntu ushaka kuri nko mu Burundi byama game ariko ukabona nyine kuraramukanya na Obama Yusufa umujamba rongo yara triposesana amanwa ya munini hamaza kuri tuva sanga iminota ya mujanye samubwira ati shira chavuga gute mumbabare sinzosubira ajaye Gitega byo nyene gusa kuri mukombozi ugaruka kuri mukombozi ni na mukombozi ndimbo by the way yayishuti the same day wa ntuze bakwe byabereye Gitega hariya anya mu gishora none ko bakoze no video ni Patrick asazwe yabereye pare kuri bijya byo guca mu rugo babyita gute pare guca mu rugo ahubwo no gusaba irembo Predote no gusaba irembo voilà rero Patrick niwe director ino ndirimbo rero bavyise mu gitondo 11 zo mu gitondo bagera gushutinga ino video bagaruka bavuye hariya anyi rero no ndirimbo rero ni nshasha ije gusohoka je ngaba kuri no bagabo je ndabazutswe babiri anamatiko ya promotion nta birenze ako kandi na mukombozi Lucifer yamaze gushira habona ico yiswe Fatimisaraba concert mwakibonye byakwete barandara je nasomye Fatimisaraba concert eheko bien tobera he reka turabe Fatimisaraba concert ahubwo ni Fatimisaraba yanditse avuga ngo ni ntuze ahubwo ni remix Fatimisaraba concert nivyanditse atangura n'utu emoji dutatu tw'umuriro avuga ngo abafana bo mu gihugu hagati
n'abari hanze y'igihugu bagumye bansaba fata imisaraba concert tour. Mubona noherahe nahere kuri Black FM kwanza azaduhesho yarezima ko yamaze utwira kari kagira ayikwane na wide bon uri wayikoranye no bayikoranye umubona yoherahe Gitega turindire naheri Gitega ni hari mu barasta ni capitale politique. Yes nuko igihe cy'isare rero 8:55 duce twisimbira kwande dusimbiranye kwa Mona. Ubona ko Mona no munsi vraiment twamukunze sana yagumye agaruka mu nkuru zacu zitari zike aho bona yagize ico yishura ku muntu yanditse kuri X kuvuga gwa X yanditse avuga ngo imyaka ibaye myinshi umusaza yarateye ivi harabura iki ngo baduhe invitation turashaka ubukwe turashaka ubukwe. Mokenzi araraba message avuga ngo uramaze kubona ubukwe butegurwa mu mezi 3. Très bien. Bugikunda n'umuntu ngo ubukwe butegurwa mu mezi 3 waratewe hajya nacengira ikibazo kivuga nkuko ikiringo gisabwa kugira ngo umwigeme aje ku mugabo yaratewe ivi n'ikingo kingana gute kugira ngo muna yishuri no message uno mufana wiwe yamubwiye ngo imyaka irabaye myinshi. Reka ndakibishure. Ikintu ca mbere ni programme y'umugabo n'umugore, si y'umugabo gusa si n'iy'umugore gusa. Hanyuma ikindi kintu naco nuko nyene ibintu bigenda biratituka, nuko ibintu bigenda biratituka ariko kare barinze baguterera ivi ni nkaho umuntu yarahubwiye ati uremeye kumbera umugore wanje donc maze kuvyemera egal urashobora gutangura rero kwitegura from now. Sinzi kubitahura niba bandi rero uco usanga ari nk'umuntu yabiteguye après y'amezi 6 après amezi angahe yahanze usanga nk'inyuma y'amezi 3 save the date irasohotse yahanze usanga inyuma y'amezi 6 save the date yahanze usanga inyuma y'umwaka save the date donc ni muri uwo urumva bamaze kuvyemeranya umukobwa dite atangura kwitegura n'umugabo agatangura kwitegura no marira ahantu bitandukanye nuko abagabo baratandukanye cyane n'abagore kwa ko umugabo arinze aza kugupropose nuko we wababona yuko ico kintu gishoboka. So rero nibaza yuko kuja mu rugo no gukora mariage n'ibintu bidasa. Mariage si ikintu cyo gufitinira hajya umuntu uzobona yakoze mariage kizobiri kose uzomwubahe. Nje gituma rero umuntu nka Monkenzi ategeza gukora mariage iyo bo biyumvira bashaka biyumvira ko ari mariage gitangaza ugasanga ni mariage baye simple. Hara biyumvira ko ari mariage bayabaye ugasanga ni mariage iri chic. Rero urumva ikintu ca mariage c'est une décision ifatwa n'abantu babiri ku muhungu ariko dinye nk'umufana aca nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi. Uyu mufana kwaza kino kibazo kuri Mona afise raison canke arizo afise raison ariko iyo raison ico kibazo yakibajijwe n'ibishobisho niba abandi I can't wait kubona mariage ya Mona c'est tout nta kindi ntugira ngo ni kindi ariko uretse ko ngaye wacu bidakunda kuba bitari fréquent. Jewe ngira mfatire kuri iki kintu namabona aho hakujya mu Rwanda Tanzania n'ahandi muri entertainment cyane cyane kuba miss umwigeme arategwa ivi uno munsi kwa mbere tariki imwe y'ukwezi kwa mbere ukarinda mariage umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu mu mwaka wa kane ukumva vutu yirindi ivi yes aho n'ubwa mbere uvyumva. C'est révélation kwa Josiane. Yeah. C'est révélation tugato tuvuge. Kandi tukabone vyabaye kwa Mona. Mugabe ivyo nzi vyo. Nemona ryatewe ivi. No. Mona. Yego. Aya yagize iki? Na yagiye surprise. Yagiye surprise yiki. Yikado? Kado yiki. Utegwa ivi byo gufuka mukambika impeta umuntu. None wabonye. Dore hajya kweri wari ushaka kujya mu papa. Dufate ko hari umuntu yisoneye. Agenda we.
Ingavuze ngo utera ivi kuza nuko nyene Erega kandi bivana oya mugabo nawe none imyaka yo gupfukama ni ingahe kugira ngo oya singahe nashatse kuvuga basi ahantu bari premièrement deuxièmement n'abantu bari kumwe iwanje twara abantu sisi ntibatera rero naho yari kuryama ari kurambarara byari ibintu normal ariko nawe ngo wateye ivi mugano have wiyumvira yuko twari ko turi kumwe na papa na mama canke dufate n'abakuru banje bafite gusengera kuza ngo he uvuze ngo nanje ngo byagenze gute rero ncuro bigi jewe hari haheze imyaka ingahe nta mwaka wari bwahe kuri no ncuro yabaye le 11 May umwaka uheze none save the date yanje yasohotse ryari nuko urarabura avuga ati je kuri no ncuro ndevye ukuntu vyagiye biragenda kugeza ubu jewe tuzaturi babiri canke bane canke batandatu tukaba turi abo batandatu tuzatumwe n'abantu nizeye nta na kimwe urashaka urambarare wikumbagaze utera iryopfi ukorora inkonda ikintu cyambere mutibuka nuko ikintu nkica bari surprise si wowe utegura ngo urumva ngo hadoza abana kanaka ivyuko abakobwa bisabira amavi ntaco biziko bavyisabira nabahari nako ntikaje bwo umusungu none ngo nkubu buriki ngo bage mwoya cagenda kwihanuriza bage mu bwiza nziza ya or ati ntwambwiye kubura bage ate nkubitako ntirivi oya c'est pas mfata avance hama nubwambye ico kintu cumva nukuri ndanatangaye urazi gituma ntangaye premièrement nibaza ko signification y'ivi ngira ngo abandi bayiha sinzi none ni wazoba mukwa ni wazoba mupa c'est quoi ça jambo giwana rica rivuga ngo